aho guhitamo ngo muri bobete ngomba gushira kuri inde ama kandi ngomba no gutera mirahi nuko bimeze kabisa dava biti badava bitsenga reka dukubite tubangura twinjira amakuru benshi agatandukanye ariko aravuga tugomba guhera n'ubundi muri saga Vinicius Junior Jose Pexao Oliveira n'uwitwa Gianluca Prestianni. Iyi ni saga igomba kutuvugisha gushika ku munsi wa gatatu w'indwiza. Ndabona gushika kwa gatatu w'indwiza ishobora no kwarenga tuzoba tukiriko turavuga vyinshi kuri no saga ya Prestianni. ishobora no kuzohora ituvugisha parce que n'abari bireserve batariko baravuga bavuze kuko uro musamenyereza benshi bakoze press conference cyane bafise inkino ku munsi w'ejo. Guardiola yavuze abamenyereza bose mu Bwongereza Guardiola yavuze muri press conference zabo zuno munsi bafasha kanya biyamiriza ivyakorewe Vinicius Junior. Erega nine kibazo utagomba guhungura umenyereza wagiye muri press conference. Vincent Company kwa Bayern ntiyabigarutseko. Nta numwe atarikara bigaruka ko sauf umugabo witwa Jose muri no munsi yavuze ati ndasuspend press conference nari gukora mvuga ku rukino dufise ku munsi w'ejo muri championnat. Buriya Jose muri nta press conference yakoze no munsi. Yavyanse avuga ati nta press conference yari ndaja kuri chaîne ya televiziyo ya Benfica mbwira abantu bijanye n'uburyo twategura urukino rwo muri championnat nta kindi. Yitwa The Special One. Hari uburyo bamwatatse. Nyamara umuhungu wanje arareka gukora niyo ku gatatu ze turaka. Umuhungu wanje ashobora ko yarabatijwe nabonye hongeye ko na cemento. Arareka kuza nabonye hongeye ko na cemento bashobora kwa ico gituma muri kino gihubo n'abantu banira nabi ntavuge ntakuri ijambo mu kanwa. Arareka no gukuriye ko gatatu ze tumurabe The Special One. Ariko ikigaragara cyo ngo ayikora kwa kabiri iriyo yashaka gukora oya mvuzi ya match yo gatatu eregiri yashaka gukora n'umwaje wiyo kubera yuko n'ubundi muri yari suspend oya ari suspend kuri tele ko press conference ayikora ese ni yarungika yo wa kabiri amategeko ntavyemera amateka aravyemera mugana bagomba kuyikora ahubwo reka turareka amateka avyemera ariko birakunda kurungika uwa kabiri cyangwa umunyezi yari suspend amateka avuga iki oya ariko turamaze kubona bari suspended bagiye gukora press conference murayikora nese werutse kuri Marc Sorge Afrika nakoze press yakoze conference de presse amasorga amenyereza urukino ariko après match nibaza ko wamenyereje match niwe abazwa byinshi cyane ariko igihari coco cambere cyo kwemeza muri no saga nuko cette fois-ci isi y'umupira w'amaguru yose yahagurutse kuko uravye saga Vinicius Junior Prestianni iri kivugisha buri muntu wese yisanga muri football. Uravye muri UEFA uravye muri FIFA uravye bamenyereza bose ukaraba president ukaraba commentateur abakomakomeye ku mateleviziyo atandukanye ukaraba aba legende y'imigwi itandukanye bose bigaragara ngo bariko bariyamiriza kamwe byashike ngo bitwa Vinicius Junior. Sigo gambere ariko mugabo mbona menga cette fois-ci ivyabaye harukuni si yose yabigize ivyayo. Harukuni si yose y'umupira w'amaguru iri kiravyankiriza. Kuko nimba vyo nageraho bamenyereza bose muri conference de presse bose bakora conference de presse bamagana ibintu vyabaye bigaragara ngo cette fois-ci iyisagira komeye ya ni saga ikomeye muravyibuka ko twababwiye ku munsi w'ejo niyo ishami ry'umupira w'amaguru ku ngana wabura UEFA batanguza amatohoza canke se batangura kurondera buri kimwe cyose cyogira ico kibafasha mu bijanye n'uburyo bazoca runo rubanza cyangwa uburyo bazofata ingingo kuri buri wese afise ico yarakoze kitajere mu mupira w'amaguru mu vyabereye ku kibuga cyariko kiragirwa ku rukino rwa Real Madrid na Benfica urukino rwo gutangura muri UEFA Champions League muri barrage Madrid ku munsi w'ejo bamenyesha ngo twatanze twebwe ivyemeza vyose cyangwa se ivyerekana byose ibyo byabereye hariya titwe twabihaye UEFA kandi tubandanya gukorabora nabo turizeye ko bazofata ingingo ibereye. Ni nyuma yuko mwibuke ivyo vyavuzwe nyuma yuko UEFA yo ku munsi wa gatatu bari bamenyeje ati twegeza muri kano kanya ivyo abantu bose bavuga nuko dufise umugwi ubijejwe ugomba gutangura gukora amatohoza ati yagira ingingo ifatwa mu buryo buri officiel muzobimenyeshwa. Rero mbere yuko UEFA igira ikivuze tuzobandanya kuguma tubona bamwe bajya makurande gwa Prestianni abandi bajya makurande gwa Vinicius Junior. Ico gituma benshi bavuze muri press conference mugabo ariko bavuze muri press conference bose bariko baranga ibi bijanye ni vangura bien sûr nuto kubakwa kuvuga ngo Vini yararenganjwe n'ibindi bose baza bavuga ngo
ivangura rifatiye ku rukoba nta kibanza rifise mu mupira w'amaguru cyangwa muri sport canke muri societe wanashima rero nariko nagaruka kuri Madrid bo ku munsi weje barafise ico bakoze barafise ico bakoze avuga ati baregeranije tureze preve ya twebwe preve zose zishoboka twazihaye UEFA turindiye ko canke se turi muborohereje akazi kabo kugira ngo baze bafate ingingo twebwe ivyangombwa twarabibahaye uno munsi naho rero equipe ya Benfica n'iki gitondo nayo yavyutse ivuga ngo Madrid nishobora guhaguruka ivuge ko yahaye UEFA buri kimwe cyose gikenewe natwe tunume nabo bazindutse bavuga ngo ahubwo mu vyo mwegeranya vyose reka natwe dushiremo nimwirengagize ko umugabo yitwa Federico Valverde yateye ingumu Samuel Darre uri muri VAR hamagare arbitre centrale kugira ngo babicekinge barabe nimba ari karati tukuri tangwe urukino rurabandanya rurinda rahera kugeza muri ubu vyabaye akamizwe n'ingoma ati nivyo mubishiye muri raporo nkatsangura no kwiyumvira bivuze ngo ari cyitwa gukwegana no kwiyeza no gukwegana ko erega Madrid igize ikintu itanga muri wewe ivuga ngo twebwe murabe mu vyo mugira turafise preve z'ivyabereye ku kibuga ibiribi nabo bagacavuga ati erega natwe erega Benfica nayo bwa mbere jewe nemeranya nayo kuko iciye inuma ariko mugabo ibi Benfica ba defense ntabwo bifise bon Benfica ivyo ba defense nuko bagombye kuvanga dossier nuko bagombye kuvanga dossier kuko turi muri dossier yiwatutse ku rukoba ya ntabwo turi muri dossier y'ibijanye na ngo bakutanye konfi canke bagize turi muri dossier iyi ni na dossier atayisi ihuriye nibi ya of course nimba muri VAR batabibonye ni jambere se muri VAR yo babaye ikosa nibaribone ngo bahereze umukinyi carton jaune canke rouge siri jambere vyo bayibaye rero nico gituma nariko ndavuga Benfica iragerageza kureagisa mu buryo bwo kwerekana ko itanumye Madrid irikira bitanga bo boguma banumye rero urabona ko peu importe nabo bari mu ikosa cyane bataririmo banse kunuma cyane kuguma amaso babone ko bidakenewe nabo baratanguye kureagisa mubwe mu bintu rero naho rihuriye na bimwe rero mu bintu mbona ko uburyo Benfica ireagisa ahubwo biraza korohereza UEFA parce que burya iyo ugomba guca urubanza rw'umuntu uri kuramuganiriza uri nk'umucamanza hari uburyo ushobora kumva arangaje wari karashyiramo ibintu adidinganya niki ugatangura gutora resultat y'ivyo wifuza kugerako zorabe abantu bamaze kuja kuburana kenshi umujiji arashobora no kukubaza utundi tuntu ku ruhande niki agomba gusopamo agomba gusopamo amajambo rero Benfica ndabona kwishobora kuba muri piège yatanguye kwiyotsa reka tugumve saya Safi butugaruke iyi dossier tuyizingurure neza cyane kuko ubu binavuga ko famille yiwe iri hafi iri proche irimo n'abavyeyi biwe maze gusesakara mu gisagara ca Lisbonne ayandi makuru namenyesha ngo ari ready gufata urugendo rekereza Santiago Bernabeu ayandi naye akavuga ngo i Bernabeu naho bateguye reka mukanya tuze nyuma y'isaha dabwa na Safi Safibu iramenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza unyoye ji safi usinzira neza saha imwe y'ijoro yuzuye neza cyane muri studio zacu wabonye muri commentaire nsa ngo umuntu ngo yaje yambaye jezi ya Barca yitwa nde naze yivuge badoranganye dukomeze ikiganiro Landry naze iyo umuntu aramuza ahubwo hari igihe umurega abaza ikibazo kugira ngo naze yivuge hari igihe umuntu akubaza ikibazo rega kugira ngo ati umuntu yambaye jezi ya Barcelona yaje yitwa nde shobora kuba yitwa Ronaldinho Gaucho yabagapo umunyamari n'umuki yakina kuri zibiri kwa Barcelona inde amagapo w'umunyamari w'umwirabure umunyamari Seydou Keita sinawundi yakinye kuri nimero zibiri uyu wakinye na Barcelona w'umwirabure wo muri Afrika oya ubwo kuri nimero 3 umufaransa Eric Abidal yakinye bamfuko nimero 3 ureni we yaje yambaye jezi ya Barca Seydou Keita nawe yari umunyamari yakina hagati mu kibuga barimo kubaza ngo uyu yambaye jezi ya Barca yaje yitwa urinde uyivuge amatubandanye yivuge amatubandanye urinde amatubandanye bagomba abantu ke ku rukoba oya babajati uwo yambaye jezi ya Barca inyenyeri yature none se muri ko murazana bakinyi twibandaniza ikiganiro mugomba mungeranye na Varades tanga ibintu by'ama précaution menshi ya ko nabonye twari kuri dossier bijanye n'urukoba gwirabura na twari kuri turi kuri dossier rero ya Prestianni na Vinicius Junior
turi kuri Benfica iriko iracanga irangi imbere ko dushikira ibyo byose tuje nayo yagize iki ikora nyuma yuko Madrid nayo yatangaje ko ari cyo yakoze ariko ivyo gukubitana amakofi n'ingumu naho bihuriye n'umututsi ku rukoba aho nyene niho dossier je numva ibihereye gute we bakurega ati turiko turegeranya les preuves muri enquête na ukazana ibintu ngurumva nka enquête yacu biriya vya Federico Valverde byabaye ku munota 83 bivuze ngo Benfica igomba guhuvya amatoza igomba hari ikintu kimwe tuvyituko Benfica iragomba gucanga amaranga amatohoza iragomba Irikira akazi ariko wibuke ko bihanwa hari ikintu mu butungane ugiye wemera ica Mike bakoje ati Landry mukubise atego ati Landry namukubise nimba bari kugucira imyaka ibiri baravuga ati umuntu nafunga umwaka umwe mugabo kugibaje bati Landry namukubise ateka handarahira no kwizina ry'Imana Landry namukubise ngo mbere yari yabanje guca muhira utujumbu twanjara tuya bagaca babanza bagahagarika dose bagaca baje kwiga bakavuga ati turabe bakazobitore mari gucira ibiri bagushira nkini bivuze ngo Benfica irikiraho vy'amatohoza hamwe twose nk'icyacagira Prestianni turahana Prestianni turahana Benfica ibintu vya mbere sinkunda gukorera kuri pressure Benfica do Lisbon no munsi vyo barega ugerageje kumviriza urumva ko mengo harimo guhuvya amatohoza mugabo ndafata ko nta guhuvya amatohoza kurimo ku ruhande rw'iwanje babonye ko yakuswe ikofe kwa gatanu ndindira ni kirego nkuko na Real Madrid ivuga ngo irafise yatanze ukwibona ibintu vyagenze Vini abwirwa bija amajambo atari yo no magana twabwiwe details za Benfica ndindira Real Madrid yavuze ati ndindira turatanze ivyofasha amatohoza uno munsi ariko Benfica bo beru yati ahubwo nene nk'ubu muri mutubwire iri conference mwabo harabona n'abarundi bavuga ngo inyama mbese vyuri yumye urashobora kuvuga ati Mike nari naramukoreye ikintu arambabarira nabiheba kuko ko nagumye ndamuvyonga nk'ubu Landry urashobora gusanga muri dossier Madrid batanze bavuga ati twebwe kuko Madrid niyitwaye Madrid yatanze ibifasha UEFA kubana bakora amatohoza sivyo urashobora gusanga mu byo batanze bavuze ati twe turabaha amashusho agasore kifutse ku munwa twe turabaha video ariko arabivuga kujya Mbappe yavyumvise twe turabaha ibi nibini donc Madrid irasambura ivyo ikabitanga wewe nta video na Benfica nayo irikirazana ibindi iyindi dossier mugabo yo mugorukino nyene wewe nta video warayibonye zicaracara ku mbuga ngurukana bumenyi Vinicius Junior habwa ikarata y'umuhondo nyuma yuko baheje kugirana ama dispute n'uriya mwana mugabo mu rukino uravye Vinicius y'umuhagarikiza yamuko kugira muri ikarata y'umuhondo yahawe ikarata kuri yari muri celebration jewe ico kintu mpagaze ko nkavuga ngo iyi saga ya Prestianni n'umugabo witwa Vinicius Junior n'urubanza rugoye cyane kuko kugera aka kanya tuvugana nta masanamu nta n'amajambo yavuye mu kanwa ka Prestianni arashobora kuboneka ngo aje hagaragara kugira tumenye ngo Prestianni yaravuze amajambo y'ivangura ari kuba kuri Vinicius Junior cankwe ntayo yavuze uno munsi Benfica do Lisbon bo presence kirego cyo kuvuga ngo Darle yarakubiswe mugabo Darle mu gukubitwa nimba yabarakubiswe vyanyavyo vyose vyakwezwa nino saga ya Vini na Prestianni jewe rero ahantu magarara ngavuga ngo oya bari mu mushugirije ibi bamwagirije vyabaye kuri Feder mu 83 ya dossier yari yaheze bari friendly match ako kuviga match itangura kugera igasaga kuvibaye mu kibuga kugira match irangira rigeze ubona bihera ariko deja ni twagaza hano tubona n'umugabo witwa Vini kandi agenda gusomborotanya igituma je mvuga ko atawabihuri amanere yagumye ari tandi ku bakinyi bose igituma mvuga ko atawabihuri soit ni Vini altercation yiwe n'abakinyi ba Benfica birumvikana cyane ni Prestianni altercation yiwe hagati n'abakinyi ba Real mugabo no munsi umbwira ko dossier ivuye hagati ya Vini na Prestianni cyangwa hagati ya Vini n'undi muntu cyangwa hagati ya Prestianni n'undi muntu igiye hagati ya Fede na jewe hazare deja ugerageje kuraba ijya foto ya kiriya kirego batanga ngo Valverde rakubise ikofi cyangwa ngo umugabo witwa Samuel Dar urabona ko bari ko baragundagurana aza mu mupira w'amaguru kirazira gukubitana sivyo kandi haba harimo umuhagarikiza nico gituma ndakubwira ngo jewe ivyo Benfica do Lisbon ivuga nta shingiro bifise ku ruhande rw'wanje kuko Federico Valverde akubita iryo kofe Darle arbitre ari mu kibuga yagomba gutanga ikarata y'agahama directement canke ikarata y'umuhondo bivanye n'uburemere bw'ikosa mugabo ikove wari kubiswe ubwo Benfica do Lisbon sinocita ikirego mugabo ubwo barinze baja mu itangazamakuru bakavuga ngo natwe ubwacu Federa kubise ikofe Darle ariko nta cavuzwe Benfica babashize hanze ivyabo mugabo binonye bigarutse kuri no dossier y'umugabo yitwa Prestianni na Vini jewe ndacarindira ikintu kivuga ngo nkuko kuntu twabonye ku ruhande rwa Girona na Barcelona muri La Liga
umuhagarikizi inyuma y'iminsi 3 uwo muri vare ahagarikwa urukino rwabaye ku munsi wa kabiri kuwa gatatu kuwa kane uno munsi turi kuwa gatanu tugiye twinjire muri weekend nta kintu na kimwe nka preve kirasohoka kandi wana Jacques eje inkuru zose ziriho mu mupira w'amaguru n'ibimuri ibice byinshi kwijana mu binyamakuru by'Iburaya ariko handi kwino dossier akaba ta preve nimwe turabona nico gituma jangi hagaze mvuga ngo Prestianni ubwo atigeze akura mu kanwa mubwire ngo usa n'inkende canke usa gute akwaciye kuri Landry oya se uguca kuri ndiko ndaza abantu barabona ibyo Benfica ya presence turi ku erega cette fois ngo tukiri kuri gusa turi kuri Benfica nayo yavuze ngo natwe reka tugire naho hano naho ndiko ndaza jewe uramuzi vya Darle mu gihe bitaraje hagaragara Benfica kuza ipresent kove ryakwiswe mu kinyi wabo ico si kirego bagomba kurega muri UEFA bareze Real Madrid cari kirego cyo gutwara muri UEFA bareze umuhagarikizi kuko niwe yarahagara n'abari muri VAR si cyo bagomba kuzana muri dossier y'ivangura rukoba bino si ngomba kumva ngo nukuyobagiza amatohoza abashobora kuba bahuvye bagatwara ikirego mu mwanya utariyo bakagitwara n'abatari cyangwa no kubesa bifuza ko Madrid besa ndemeza yuko Fede iyakubita ikofe Darle umugabo iyo macane yari ifise tirpe Rotexie Jerome Brizard muri VAR Rotexie Brizard muri VAR kumyamere yiwanje abafaransa muri kano kanya bahagaze neza wana Jacques n'umuntu yaravye ijamati yarabonye umugabo yitwa Rotexie niri kosa iri nyene rya Valverde yararivugije kuko umupira Valverde agomba kukina iyo ryakabikofe ariko Rotexie yarabugije umugabo yitwa Fede nani karate y'umuhondo yamuhaye yari guhabwa ikarata swate y'umuhondo swate y'agahama rero ku ruhande rw'uwanje sindavyita kuzimanganya amatohoza ya UEFA ahubwo je ku ruhande rw'uwanje ndavyita guhuba ariko raturuhisha hari igihe ushobora kuja nko mu rubanza dufate rw'ubugeni ugasanga uvuze ijambo ryo kugaba iryo rirajanye n'urubanza ugasanga uje kuvuga nk'ijambo wovuga hapfuye umuntu ivyo bintu nabivukanishije nta hwanira rero Benfica do Lisbonne banyereye ibi ntibaje kugira ngo bizimanganye amatohoza tout simplement niba bitwara ku ariko ibyo byerekana pressure kuko iyo nereye byerekana pressure peut-être Benfica ishobora kubirikira erega ndani irikira Santa hariya kwa Prestianni buri ukuri gushora kuba kuri bakavuga bati uyu musore wacu turabona yuko friend of azohana barashobora kubona muganirije akababwira ati buriya jewe ibintu byagenze ukunuka ati rero mugabo gerageje kubirabona nivuze kandi nta preve yari akavuga ati rero atseka dufungire ko duhaye signale reka tugerageze kugwana dutere igerejya nyuma turabe nawe uramukwanya ko hari ico gabanuka kuko uhanywe mu buryo buri direct no guhana warinze kuba burabuzugira gute peut-être urashobora kugira izindi constat bwa mbere kirego kigateba cyane se enquête zigateba wana Jacques twemera ko Benfica yatanze ico kirego eske ibirego vyose utanze mu kugira bigire ijambo ntibabanza kuraba eske ibintu birafise ishingiro ariko muremera ko Benfica bwa mbere ikintu ikeneye nuko urubanza rucibwa inyuma ya match kuko deja bwa mbere kuri tapi vere kubura umusore Prestianni ni kudiye kuri bo ko no bakinyi beza bafise donc hariyo kumva ko bateza gukora ibishoboka byose amatoza gateba urubanza rucibwa inyuma ya match ico ni kimwe kubera ko bivuga ko icaka imwagira cyo guhagarikwa match zirenga 10 kuja muri gira amahoro hari igihe bakubaza ikibazo kimwe ugasanga ikibazo bajijwe wowe witaye muri ambiscade kuko kuva Vina wikarata y'umuhondo hagaca haduka ijyasaga yuko bamututse ku rukoba agasohoka akaja kwicara hanze akagaruka match ikabandana Darle iyo yari gukubitwa rya kofe ryitwa ikofe ntiyari kuvyuka yari kurindira mpaka VAR cekinze kavuga ati iyi Real Madrid atikuga ko n'umuhagarika haruhande yico ikigira kabiri ikigira kabiri gato twibandaniza ku bindi biriko birategurwa ikigira kabiri nico Landry yavuze nushobora gusigurira abantu ko wewe nimba wagiriza ko umuntu wawe yakubiswe ikofe peut-être hategezwa gukora VAR hama agahabwa ikarata itukura akaba takoze wowe uca witwarira umuhagarikizi muri yo ka nubizana muri dossier nubizana mu yindi dossier niwe azocanwa mu gihe dossier y'ubunyene umuhagarikizi ari mu bacteur tout simplement azotanga raporo nayo igakorerwako we yaramaze no kuyitanga muri UEFA bo bazofata ingingo mu matohoza baronse bafatiye no kuri raporo bahawe nande n'umuhagarikizi mugabo Benfica yo ikirego cayo bisanga kigomba kuko nayikosa ryo bajyarabaye rimerita carton rouge kuri Fede ninda zo hano Sirotex yo bibazwa erega Madrid nakizobazwa mugabo no munsi
nimba ibi Prestianni yarabivuze arahanwa kandi ndazi yuko na Benfica nka equipe akinira igomba kugira ico isanta kuko nyuma yuko dufata akarero nk'ubu Prestianni yoba hanyuna UEFA wibaza ko Benfica nayo itazushande kugwandika ivuga ko nayo itashimijwe n'ingingo yuno mugabo yo kuvuga amajambo atari meza rero ibi jazz ndakuba ndayibalansa cyane mbona ko bazanye ibintu muri dossier dakenewe ahubwo ico ndiko ndiyumvira kuri ano makuru yazindutse arasohoka yuno munsi nivyo benshi bakomeje gushigikira umugabo witwa Prestianni wabivuze ko n'umuryango we bamaze gusesekara muri Portugal twagira turashike kuko umuryango we uvuga ko bamaze kuba umwegera bavuga ko uyu musore ashobora kwereka traversa ibihe bitameze neza na cyane bimwe mu byo yandikirwa ku mbuga zengurukana bumenyi n'abantu bagiye batandukanye bagira bati ibyo yakoreye Vinicius Junior kuno bikavuga ko rero umuryango wa Prestianni bamaze kugera muri Argentine bamaze kuva Argentine uza Portugal kugira ngo babe hafi y'umusore wabo ariko kandi banamufashe kuko c'est déjà officiel ko uyu musore arafatana urugendo na equipe yitwa Benfica yekereza Santiago Bernabeu jewe ndatera urukino nta kintu kimwe bimbariye uravye jewe niteguye gukina match ya Catalan jewe avi wanje kuri bino bintu sinohagarara ku ruhande rwa Prestianni wanashaka sinohagarara ku ruhande rwa Vini mugabo jewe ico kumbwira ngo naka yarifutse ngo kubera ko yifutse ku munwa ngo ni preve hari abafata ko yari igomba kuba preve kugira urubanza rucibwe nimwe mu preve ariko siyo preve igomba kuba principal kugira ngo urubanza rucibwe hakaba n'abandi bakubwiye ati nyamara Vini aririza aho nabona ntiduhagarara ku ruhande rumwe jewe mpagaze ku ruhande rwa UEFA aho inzojana urubanza niho nzoje mugabe ikintu kimwe uno munsi mu gihe UEFA itaravuga ngo Prestianni uragirirwa n'icaha canke Vini aracara umwere bimeze uko nuko bose nabere ahubwo inosaga ikagera no ku munsi wa gatatu nabonye mu gitondo Cadena Ser bavyuka barandika ngo Real Madrid bashobora no guha binosaga bakitegura urukino rwo ku munsi wa gatatu urukino bo bariko gutegura urukino rwo ku munsi wa gatatu Real Madrid ino dossier itaracirira urubanza nubundi Prestianni afise ibindi bintu ariko arategurirwa Santiago Bernabeu kandi ivyo bintu nivyategurwa nubundi ashobora kuca bavyuka saga irenge iyo kuko ingena abafana bazoreagisa canke abakinyi ba Real Madrid kuri Stadio Santiago Bernabeu navyo vyoshobora guterera muri ambiscade equipe itwa Real Madrid Mbappe ni bamugirira icabona Mbappe yavuze ko yavyumvise cyose kuri Stadio bamugirira icabona ubu wasurira Hazard baje ko Mbappe amamagara nk'umuntu Hazard bamutwara mu butungane bakamusubira wo mwamana bakumviriza ibirego byo bamuzana nk'isura isurirande Mbappe yavuze ko yavyumvise mugabo uno munsi ugiye kuraba bimwe mu bivugwa urabona nko Mbappe yavuze ko yavyumvise Otamendi rero avuga ati nanje navyumvise sivyo yavuze ucufata ivyandure kivya bimwe mu bivugwa yuko UEFA igomba gukoresha bamaze kubamenyesha ko bagiye kwegeranya cyane citwa video yari yose yobafasha ariko tukabona hari zikogwa ari ziba monte kuko kugeza ubu deja Benfica ku ruhande rwabo bamaze gusinyana ati turabeshuje imvugo ya Mbappe avuga ko yavyumvise akagera kuri gatanu dijumva babeshuje mu gihe UEFA bavuga ati twebwe ico tuzifashisha n'ama video na raporo y'umuhagarikizi n'ibindi byose bishobora kugira gute bishobora kudufasha rero nibaza ko nisaga yo kurindira kuko nanabonye nko kuri iki Mbappe mugabo azwiza rya Vincent Company nawe yavuze ati Jenzi Mbappe nk'umuntu umushinga naye sinibaza ko Mbappe no munsi yoja mu itangazamakuru akemeza abantu ko yumvise ibintu atavyumvise rero mugabo witwa Vincent Company bivuze ngo rero Prestianni nabonye no mu gihe deja na Pepe Guardiola nawe ugiye kureba ivyo yavuze ati muri societe nta hantu na hamwe ushobora kubura abantu ni ibintu bitari vyiza ariko biraba ati niyo kigera bura ahantu hari abantu bakora ibintu byiza burya iki kintu si ikintu ciza nanabonye Nicolas Jackson bo iminice bashobora kumuhereza amasaha Nicolas Jackson yagiye mu itangazamakuru bavuga ngo umugabo yitwa Vini ngo bagututse ko usa n'inkende ngo nababwire ko basa n'ingurube ngo hamakazi kabandanye uri mu badaki ariko je bino bintu ndacarindiriye kugera umunsi n'inyuma y'urukino rwa retour ruzoba nzoba nkirindiriye eske UEFA hari ikintu na kimwe iza gufata nk'ingingo kuri zino mvururu zihari ariko biravuga ko Santiago Bernabeu bafana equipe yitwa Real Madrid shaka kujya ni naho tugace turangiriza biravuga ko bafana equipe yitwa Real Madrid Santiago Bernabeu mu byo bategura badasiga inyuma gushikira Vinicius Junior bivuze ngo gushikira Vinicius Junior nituzi uburyo bazobikoramo bashobora gushikira Vinicius Junior ariko mu buryo bwo guperturba Prestianni nawe yamaze kuba provoka sinzi ko ari provocation cyangwa se yamaze kuba ubutumwa habwira ati I'm coming ndaje Santiago Bernabeu ati kandi
ndaniteguye no gutera match ntabigire ntera oya Ariko akana kandi uribuka ko na akana Vini- kazi bar uribuka ko na Vini inyuma ya match weje kuri history ya Instagram ati dusubire duhurire Santiago Bernabeu. Yeah, of course rero i Madrid hamwe twosanga nabo bari kwategura ikindi gushikira Vinicius Junior nivyo bwa mbere nk'uwashikiwe nayo mabi ariko kandi nituzi icyo bategurira Prestianni kuko n'abakinnyi bose uzi ko bavuze bati umuntu akora ibintu nk'ibi nakwiriye gukinira kuri stade nka Santiago Bernabeu ubwo ntitushobora gusanga muri match tour uru rubanza igwaguye cyane gusoma uko twari turubona hama tukisanga peut-être Real Madrid naho yoba yarenganye dufate kuko bo baracaye ifise ko match mbere barayitsinze hariyo yavase ico gitsiro cyabo kimwe ariko bishobora kuvyura imvururu zikomeye cyane muri match tour Bon ahubwo jewe ndi ku ruhande cyangwa saga ikaba yokomera cyane kuko niba abafana bitegura gushikira Vini siziga inyuma ko bashobora gutegura gushikira Vini ariko hariho yindi faso yo perturba umugabo witwa Prestianni surtout nk'uwo yacashikana n'agacitera match nziza ahubwo jewe saga niyo avikomera ngo tugasanga dossier yabaye nini cyane gusuma uko byatwara tubiteze genda nabona ahubwo yaba ndi UEFA n'ubundi dossier jewe no ikroti inyuma ya match kugira ngo mbone koma le Real Madrid est en train de yara manager navuze yuko dossier no ikroti imbere ya match kuko kugeza ubu reka ndagwa example mai isanganya no rikinga oya cyambo cawa nabivuze we niho mucamanza isanganya je no rikinga ritara kugeza ubu ntacemeza kuko jewe azara umutima wanje jewe mbwiye kandi ndakubwira umutima wawe ni gwawe nyine jewe umutima uranyereka umvira n'akana umutima wawe ni umvira gwawe n'akana ciyanyuzamwe ngo ngo umutima wanje ngo ndakubwiye n'akantu ngo ucumenya ko ariko umutima wawe ni gwawe nyine jewe ndemeza jewe sindi imana mugabo Bernabeu ari kintu bo Bernabeu ari ikintu kuri Yamare yavuze amajambo atatukanye hari ikintu Bernabeu mugabo urabona ko bagaragaje inyuma match rero ikintu ndiko ndavuga ni kimwe ino saga jewe no ikrotira inyuma y'ino match kubera ko nshaka no kubona koma equipe Real Madrid yona reagisa nk'igihe yo bisezerero kuri Santiago Bernabeu na Benfica ako Mike na Tantine no barashobora kuba bafise ico bapfa bore reagisa gute ngo nawe ngo umutima we ngo uramwemeza ko yamututse oya Prestianni narabivuze umuravye mugabo tureke kumwagira uravyumva kandi kugeza ubarera umuntu we kuko amatoza naragira abarumwera naho baba bagutwaye mu butungane ababijejwe bataravuga ati Mike icakira kwagira je nawe imbere y'ubutungane tuba tukinga yes naho rero nariko ndagaruka navuga ngo ngomba kuraba mbega Madrid yo nka equipe nkuko bayivuze Landry asivuga ati bashobora no kubiheba bakabandanya bitegura urukino Madrid ndabizi ko yitwa equipe nkuru kubera ko no mu bijanye n'utuntu two gupfundikanya twutu naho nyene ni nkuru utu tuntu yatumenyereye gusumba izindi ifo attendre rero tukaraba ariko naje uziko umuntu nyene nobona Madrid nkano abagabo ibintu bihevye kawaida bagaca mu tukagera ku wa gatatu oya basi tukagera ku wa gatatu atankuru nimwe kirikira avuga muri bino bintu ku ruhande rwa equipe rega Madrid bahejeje ivyabo kuva ejo batanziriye raporo bakavyemeza ko bayitanze akindi kintu kirongera kuvuga ariko biravuga ko bafana nabo ni Madrid ayo mufana ni vyabo basaraja muri press conference wa nta munsi Madrid mugabo umunsi Perez muri iriya minsi ya nyuma y'umugabo witwa Alonso Perez bakina saa 10 barafise match yandi akagenda avuga ati umufana duzuye gufata asuye gukomera induru abafana abakinyi aca kugwa muri groupe y'abafana ntazogaruka kuri Santiago baca bayikomera wenyene bakabakombina na Vini umufana ntushobora kumwordona ngo kora ibi nibi rero Jenny dossier mbona ko rimwe na rimwe hari bizobera Santiago canke nibinabe ariko dufashe Madrid ukuntu tubazi peut-être birashobora kudepanda kuri resultat ya match kuko je ne pense pas Madrid isezerewe na Benfica ku kibuga cyabo Prestianni ari muri tero ukuntu vyogenda nivyo niko ndiyumvira ariko kandi ndabona nka Madrid nk'ubu yoci ifatike kraza nka Benfica izina nka bitanu ndabona bo kwicwa n'umunezero bakavuga ati twe inyishu yacu tugiye kwitanga ku kibuga twerekanye ko tutangana namwe tugutsinda kubera ko tukurusha tutarenze gushira mu kibuga ibindi bintu uyo wacha bamushira mu katabesha kujya bagize Lamine Yamal kuko uravye uno munsi equipe itwa Real Madrid buryo itegura urukino kuri Stadio Santiago Bernabeu buriya biriya bintu vyo mwaka weze na Arsenal je vyampaye icigo equipe iribona ko nta magari igira ubwayo mugabo mukinye kuwa kabiri guhera kuwa kabiri ugera kuwa gatatu gusubiriza wowe Arsenal urapanitse gusumba uwo watsinze bobo barizeye integuro zabo ikibuga baracugara abafana baragutera induru bazana ayo mabanderore kubuga dashobotse imagine Landry nk'ubu rubanza ruciye rucibwa nko kuwa mbere rugaca gweza Prestianni hoho wibaza ko Madrid itovuga ati UEFA muraturenganije bishobora resultat ije avant match yo perturba match cyane